Reka subire ndabaramutse kandi mbaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru haba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya n'intu hatandukanye. Reka subire ndabaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru ariko araturuka mu ubegereye nuko amakuru dufise ari uko Shabani nimubona biriko biranuganurwa ko yaba yamaze kuryamira akaboko k'abagabo, ariko amakuru duhabwa n'amasoko yacu uyu Shabani akaba yaravuzwe mu mabi menshi ndetse no kugandagura abanyagihugu batandukanye nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Uyu rero Shabani ngo yakaba yari umushinga amateka, ariko akaba yaramaze iminsi arwaye. Nyuma yaho rero bakamubwira kujya kwa muganga, yarabyase ategeka ko abaganga bo musanga mu rugo iwiwe akaba ariho bamuvurira. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu rero ngo nuko yoba yarahawe isumu nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Turagaruka muri aya makuru ku buryo bw'idonido nayo turaza ako yabasigurira. Naho kucivugo ukwezi kuraduhuza ngo naho turi kure, habaye ibirori bihuza kaminuza y'u Burundi n'igisata cigisha ururimi, imico n'imigenzo by'abashinwa bifatanije n'abashinwa basanzwe barangurira imirimo yabo ngaha mu Burundi. Ivyo navyo mu buryo bw'idonido turagaruka tubibashikirize mu kanya. Naho mu yandi makuru ngo urumuri rw'amahoro ruriko rumurikira komine ya Rumonge. Turaza kurabira hamwe ibiriko birahavugwaho ku muhingamo wo kuri uyu wa kane gitugutu y'umwaka, ariho urumuri rw'amahoro rwashika muri komine ya Rumonge intara ya Burunga. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru ariko aravuga i Bujumbura, aho abakongomani bariko barafatwa cyane mu mikwabu yisubiriza. Navyo ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ico musabwa mu fyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Kaza rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera kwereka aravugwa ku bijanye n'urupfu rwa Shabani nimubona, ngo aho yaba yarase kujya kwivuriza kwa muganga, agategeka ko ngo yoza kuvurirwa mu rugo iwiwe akaba ariho abaganga bamusanga. Amakuru kandi aturuka ku rubuga avuga ko kuri ubu ngo niyo Shabani nimubona yoba yaryamiye ukuboko kw'abagabo, ariko urupfu rwiwe rukaba rurarikoroza na cyane ko ngo yoba yahawe isumu. Uyu nimubona Shabani bavuga ko ngo yoba yaravuzwe mu mabi menshi na cyane nko kugandagura abanyagihugu nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Kuri ubu rero amakuru aturuka mu begereye ngo nuko yoba yarahawe isumu. Ibyo bikaba bivugwa na bamwe mu muryango wa Shabani nimubona. Naho mu yandi makuru ku civugo ukwezi kuraduhuza ngo naho turi kure, habaye ibirori bihuza kaminuza y'u Burundi n'igisata cigisha ururimi, imico n'imigenzo y'abashinwa ngo bifatanije n'abashinwa basanzwe barangurira imirimo yabo ngaha mu Burundi. Icegera c'umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Burundi Dr Emmanuel Niyukuri amenyesha ko ngo naho Uburundi n'Ubushinwa ngo bitandukanywa n'ibirometero amamiliyoni, ivyo bihugu ngo bifitaniye ubucuti ndetse n'umubano bidasanzwe. Ivyo ngo bigashimangirwa cyane n'imigenderanire myiza iri hagati y'ivyo bihugu ndetse no gukorana neza mu bisata bitandukanye nk'ivy'amagara y'abantu, uburimyi, inyubako, indero, amabarabara ndetse n'ubuhinga. Nkuko vyagiye birashikirizwa na bamwe mu bashinwa bari ngaha mu Burundi, ngo nko mu bijanye no gufashanya, Ubushinwa ngo bararungika abaganga baza gufasha kuvura abarundi. Aho ni nko ku bitaro Prince Regent Charles, ibitaro vyo mu Kumpanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Ivyo rero ngo bigatuma amagara y'abantu cyangwa se y'abene gihugu yitabwaho neza. Ubushinwa kandi ngo buguma hafi y'u Burundi mu guteza imbere igiterwa c'umuceri nkuko icegera c'umurongoye kaminuza y'u Burundi MR Niyukuri yabimenyesheje. Dr Emmanuel Niyukuri kandi habandanya avuga ko
igihugu c'Ubushinwa gifasha Uburundi mu bijanye n'inyubako, aho ndetse avuga ko nko kubaka amazu ndetse n'amabarabara, gushiramwo ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. No ku bijanye n'indero, icegera c'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi harashima iyugururwa ry'ishami Institut Confucius ryigisha ururimi n'imico ry'Ubushinwa ngo riri muri kaminuza y'u Burundi, agatanga akaroro keze ku kuntu ngo iyo kaminuza yahawe uburenganzira bwo gukorana n'amasosiyete, amashirahamwe ndetse n'amahinguriro bikorera mu gihugu harimo ndetse n'ay'Abashinwa. Ivyo abishimira cane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, hamwe ndetse n'ubushikiranganje bujejwe indero ndetse n'inyigisho. Dr Emery Niyukuri kandi yemeza ko ivyo ngo bituma abanyeshuri bashobora kuronka aho ngo bimenyereza, aho bungurukira ubumenyi n'ubuhinga, aho ndetse ngo aho mbere ngo hariho n'abaharonkera akazi ngo bakamenya n'ibisabwa n'ayo mashirahamwe y'Abashinwa akorera mu Burundi ndetse no hanze. Muri ivyo birori kandi hatanzwe urupapuro rw'iteka ku mumenyeshuri wigenjeje neza mu mahiganwa y'Ubushinwa, kwerekana intambo n'imbyino, karate ndetse na arts martiaux. Naho urumuri rw'amahoro ruriko rumurikira komine ya Rumonge ku muhingamo kuri uyu wa kane gitugutu y'umwaka, niho urumuri rw'amahoro rwashika muri komine Rumonge intara ya Burunga. Ivyo birori vyo kwakira urwo rumuri rw'amahoro vyabereye kuri kaminuza kuri kuruzi rwa Nyengwe rugabura komine Rumonge ndetse na Nyanza zompi zo mu ntara ya Burunga. Umusitanteri wa komine Rumonge Minani Auguste niwe yakiriye urwo rumuri aruhawe na buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mbonyibuka. Bikaba rero bitegekanyijwe ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatandatu gitugutu y'umwaka guhera igihe cy'isaha 2 urwo rumuri rw'amahoro ruzomurikira ibikorwa rusangi byo kubaka ishure igeretse kuri Ecofo mu Gweji muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge. Abanyarumonge basabwe ngo gushidukana n'iyonka muri ivyo bikorwa by'iterambere rusange. Ico twabibutsa nuko iyo ari incuro ya 19 urwo rumuri rw'amahoro rumurikira ibikorwa by'iterambere mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Icivugo c'uno mwaka ni indongozi, urumuri rw'abene gihugu mu nzira ituganisha ku gihugu giteye imbere. Naho Bujumbura ho abanyekongo barafatwa cane mu mikwabo yisubiriza. Kwa 30 Nyakanga y'umwaka kuva ku munsi wa gatanu uheze, abanyekongo beshi baba mu makaritsiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura bariko bararonderwa mu mikwabo ikorwa n'igipolisi c'u Burundi. Umukwabo wa nyuma wabaye kuri uyu wa mbere mu gitondo muri quartier c'Ibitoke warateye ubwoba uca wongereza ubwoba no kwiyumvanamwo ko hari umutekano muke mu muryango w'abakongomani. Umukwabo ukomeye w'igipolisi c'u Burundi warateye ubwoba mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri quartier ya Cibitoke, ukaba warondera ahanini abaturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amabarabara menshi yarasatswe, abagabo n'abakenyezi beshi barahagaritswe buburizwa amakamyo bajanwa muri komisariya y'igipolisi badasiguriwe na kimwe. Kubwo babibonye benshi ico gikorwa ngo nticiyedukije amabarabara ngo yazibiwe kuva mu mutwenzi ni ya 15, 16, 17 na 18 muri quartier ya Cibitoke. Igipolisi casa n'igifise urutonde rutomoye rw'ingo zirimwo abanyekongo bari mu mashirahamwe atandukanye. Ababibonye bavuga kandi ko ngo wari umukwabo wateguwe neza, ngo kandi wari watanguye kwitegurirwa kuva ku munsi wa gatanu uheze. Ubwo mukwabo kandi ngo wari wateguwe neza cyane kuva mu ndwi iheze, nticari igihamana niko bivugwa n'umwe baba muri ako gace atashimye kwivuga izina.
umukwabu utagira insiguro. Inzego z'umutekano zarahagaritse ku bwishi abakenyezi ndetse n'abagabo batanitayeho ico bajejwe mu ntwaro. Amakamyo y'igipolisi yaciye abatwara muri komisariya y'igipolisi atansiguro na nkeya zitanzwe ku miryango yabo canke ku babanyi. Ivyo ngo vyarateye umwitwarariko ku banyekongo ndetse no ku barundi baba mu micungararo. Mu bashoboye gucika kuri uwo mukwabu harimwo uwitwa Blaise, umunyamabanga umunyabaga w'umukongomani, akaba ndetse yigagna avuga ko ngo uko vyagenze. Agira ati nagiye kare ku isoko ya Kotebu ahari ibituro vy'amamodokari aja mu buraroko bushira burengero ndetse no mu buraroko bushira ubuseruko canke mu buseruko. Ngarutse nasanze ababanyi banje b'abakongomani bari bafashwe. Igipolisi cari cabahagaritse kitababwiye na kimwe, kibajana muri komisariya y'igipolisi. Ababanyi bose baragiye. Ni ikibazo gikomeye cane cane ku banyeshuri bo mu mashure yisumbuye na kaminuza. Uwo mukwabu wateye ubwoba ndetse mu yandi makartier y'Ibujumbura ahaba abakongomani benshi nka Mutakura, Uterere, Buyenzi, Bwiza, amaze gukorwa ko niyo mikwabu muri kahise. Umuryango wanje uba mu Cibitoke wahagaritswe muri iki gitondo. Umuvukanyi wanje n'umukenyezi wiwe burijwe imodokari, bose abana babo bakaba basigaye bonyene mu nzu. Nagiye kugumana n'abo bana mu ukurindira ko abavyeyi babo bagaruka. Bishikirizwa na Clotilde, umukenyezi aba muri ako gace yihebuye. Si irya mbere kandi haba umukwabu nk'uwo. Abanyekongo baba i Bujumbura bavuga ko bama bafashwe. Imiryango yemeza ko yama yatanze ibiturire kugira ngo irekuze abayo. Kuwa munani ndetse n'uwa Kencenda Nyakanga, impunzi zishika 578 zari zahagaritswe mu bice bitandukanye by'amakomine ya Cibitoke na abo Kinanyana mu ntara ya Bujumbura, baca barungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko bagenzura igisagara ca Uvira mu ntara ya Sud Kivu ihana urubibe n'u Burundi barabankiye kwinjira muri ico gisagara. Bagirije abo bakongomani ko ngo ari ba maneko, bakaba rero ngo n'abasi ba Kongo kubera ngo bava mu Kamanyora ndetse no mu micungararo yaho, nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Agacerere k'indongozi gushika ubu nta na kimwe kirashikirizwa n'indongozi z'u Burundi kugira ngo zisigure imvo z'iyo mikwabu nico abayahagaritswe bazokozwa. Umuryango w'abanyamurenge wo uracarindiriye inyishu, ariko kandi n'umutekano wabo n'agateka kabo nk'uko bariko barabisaba. Ngaho rero reka shimire mu mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri isa. Tuze gusubira amakuru araza kuba ageze uko yari amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane mu Rudende Isange TV. Sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi babye kuri amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka kandi nkengurukire abari ko badukurikira bari mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abari mu ntara zitandukanye, bisagara bitandukanye, intara uko ari zitanu nkuko zashizwe ko mu ndinganizo shasha y'u Burundi, amakomine atandukanye, uducimbiro dutandukanye n'amazone atandukanye bigize igihugu cyacu Burundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka kandi nshimire abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane wacu wa Afrika. Nabashe kudondora. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi nshimire abari ko badukurikira bari mu makungu ya kure, nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse n'Iburaya. Mwese mudukurikira muherereye, ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe.
natwe makuru n'ibiganiro twari ko tubashikiriza kuri isaha babwire ko amakuru yacu yo aragasaga turaza gusubira gusa hasi nobora kubibutsa gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza ndetse no kugira ngo muze muraba bambere kubona notification zijanye n'amakuru tuba turiko turashikiriza kuri no munesha kuri ayo mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV ishene iba irikira bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.